Hermoso. Kuba indege ngo Vancouver ngo bato Australia ufuati uja wewe gusa. Kuba indege Vancouver bato Australia ufuati uja wewe gusa. Mwana muto je uranyica mama, niwe gusa je nshaka mu buzima bwanje, ngo yankunda ukuntu mayo fire. Nukuri je ndimo kuba crazy, ngo no mama we I swear you my number one. Mama we I swear nukuri je ndi ready. Mama we I swear you my number one. Mama we I swear nukuri je ndi ready. Darling you my baby, ni wewe gusa je nshaka naunda mbura umutima. Darling you my baby, ni wewe gusa je nshaka naunda nyura mu buzima. Kuba indege ngo Vancouver ngo bato Australia ufuati uja wewe gusa. Kuba indege Vancouver. None gutacanye byagenze gute? Ndetse byo gucana cyane ubimbaza cyane nibe kuri. No uvuye none. Jana nibe kwigira ifu. Neko taro kutashenye finu kuri Kucheka ifuka. Nefi tuvugisha finu kuri tuvugisha nyakuri. Jemvuye kuvoma ibido y'amazi dutekeze. Nainzi basi ko sanga wanasenya n'udukwi basi upfume unashira ko n'amazi nta na kimwe wanakoze. Neje urumva cyanga sister jewe. Tuvugisha nyukuri. Jewe ngiye kuraba ko n'ubundi hari n'izindi zafashwe. We sigara cyane nuri ngaho. Cyandi gendeye. Natasha none je mana jewe kabasha narigoye. Ngira neza nje kurondereza kumaze ndeke umuvyeyi aza gusanga adahije. Kange Aisha rero ujya nje ndanze ko utari rya mbere ngaho mbonye iwanyu. Kiri ikintu cya mbere nzi hama ujya gitumye jewe nza ngaho iwanyu. Aisha nje gusaba amazi yo kunywa. Aisha nje gusaba ibyo kurya. Aisha nje kubiba ibijumbe iwanyu. Aisha nakinda ko nje gusaba ariko rero hari ikintu nyamukuru gitumye jewe nza ngaho iwanyu. Hari umugenzi wanjye yitwa Gaeri ahagaze ngaho mu rutoki iwanyu arakuntumye ngo ugende hari icyo ashaka kukubwira. Ubyumva gute? Sa twebwe turabana, ni kuvuga guhera ku inzu iwanyu gatwara inzu zine, imwe nziza zine, ya gatanu niyo muhira. Kandi wafunga ashaka kubwira se ashaka kubwira we mbwira gusa ko nyemera ngenda gukoreka hari kuvugana. Changi tena muda nika. bitu wana nimbu wana kogenda nipa koko. Oh yarekana kugura umwana mwiza nkawe. Ahubwo rekana mpamagara usanga. Birasanga bara mukanga. Usarote mikungani. Irateka murabu wari. Uyaze mugani apana murabu wari. Sumu. Yaba koba ngo tumenyeranye. Rekana mpamagara. Wegai Nobanda kubasha mu mijyambere. Rekana mpamagara arayumva. Wegai! Wegai! We! Rekana buza. Sivyo? Rekana buza. Gai! Okay, wewe gai.
burya Aisha aragenda mupanga urumva haca mbwira ati nta kuntu uyo muhungu ko mugiye kuza ngaha uwo munsi aramugira Rahirate ati mbuze rero kagere sibyo jewe uraza ukuntu meze nakubwiye ati jewe ikintu nyamukuru nkeneye kunyigisha kuresha uramutunguza n'umwumva sibyo ntabizo rekenda neza nta kuntu Gagayeri twogenda ugaresha mwana beti jewe ana mwiseka ko munsi ko ndi wa mbere beti bene nigizo kwemeza gusa ibitoki navyo bize Gagayeri byo ni sibyo gaye tugende ibitoki nkeneye no kuzobirya ki tugende Gagayeri ndakwe kumwana hari umutobo ibyo bitoki nkeneye kuzobirya wakigenda ubijya ko nivyo wanyu bidasi baje byo wanyu Guy. Simama. Kwa nga swali mimi kwa sababu kuna nakubita. Wewe ai. Wewe ai. Aisha ingo hano rero. Ama ile rero wa mujamanu. Je nunde kunda mutakwanda mukiti. Sha sagara mbezo. Ama rero ni muvugana. Ari ngoma ngasi ni mumura nga. Wewe pete yangu kuri umutisha wenda tukiyemera ibyo ubuzima busanzwe mu buzima busanzwe Aisha sinzi guca hariya hakujyaninga hama ngende hariya mu Kigobe ndibuka sinzi ko uri ku munsi uva kuvoma umutipe gusa sinzi ko ubyibuka ariko mari kubona papa wawe akantu gusenye gato nagoma nyene ndakubwiye hagati Aisha ndabizi ko umukobwa w'ungaha mu city udakunda kwegana n'abakobwa bane bose umukobwa witonda umukobwa mwiza n'abantu bose babona bagatamariko Aisha naragukunze naragukunze so warankunze kuko ndabisobanura je ntavyo nzi wankunze gute je navyo nzi byo gukunda sobanurira warankunze urankunze umwana nkanje n'ukuri sinzi n'ibyo gukundana niyo bitaye umutwe nta n'umunsi n'umwe ndakundana amaje dukundana ahubwo genda ndagusabye n'ukuri ugende na papa wanje ntagusange ngaha abone yuko waje kundaba n'ukuri ntaragera ndakwinginze mbabarira genda sishaka n'ukuri dukundane jewe Aisha ariko Gayeri n'ukuri ubona ungana gute nanjye ku mwana nkanje n'ukuri ngo dukundane bro oya n'ukuri genda umuritsero nimugire byakajambo urazi rero Aisha cyo gihugu nimare Gayeri nembe wowe umuritsero onjewe n'umugenzi wanje apana ngamukuye umugenzi wanje Gayeri naravuga menshi turashaka kubiye turakubitwa ni makofi kubiswi govuga kukwitwa ni oya ni munyarutse mugende na papa ntabasange ngaha jewe ugende wowe Gayeri yonyica ndabasabye mugende ndabasabye ngo dukundane uragikubise kofe nubwo ntabishaka nimugende tugende Gayeri ngo nawe kwasini kofe ngo dukundane jewe n'ukuri na papa yosanga ngaha duhagaranye na rujya rugabo kweri tungana kujya yonyica kanisubire mutwe narimo bariko baranteshereza umwanya gusa Nagaze Kristo Nagaze Kristo inama kuko ufite abandutsa basabye nkoresha inama yo kumenya neza ukungene agacembere kacu kifashe nkuko hari kiza caje ca corona ndetse n'ibindi bitwarika ubudobo bw'amazi kuko abarenganye bose baza bakaraba cyangwa
ikiza cya korona ntikize kidufate ndetse n'ibindi amacinya za korera tuze turabyitwararika. Abambwiye ingingo nkuru umuntu azofata kuzana akadobo mu kazi ka sugumwe karimo n'amazi n'isabuni kugira uvuye hariya anye azoza ashakuriza avuye yacakaraba ibintu bimwe bisa neza. Yego ko hama by'ukuri ufise ikibazo yovuga